Nshuti namwe bagenzi nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru umugere mushikirizwe mu rurimi rw'ikirundi. Igikorwa cyo kuvugana ukuri no kurekurirana CVR ngo ni igikorwa cy'ingirakamaro cyane ari naco gituma cyategerezwa gukorwa mu gihe ciza kugira gishobore gushikana abarundi kukumenya ukuri ku mabi yabaye mu Burundi. Umuhinga mu byo gutatura amatati biciye mu mwumvikano Jean-Claude Nkundwa abona ko muri iki gihe hakiri ubwicanyi kandi bwagirizwa leta. Iyindi mvo ya kabiri yari gutuma barindira nuko hari abarundi benshi bahunze igihugu n'ubu babandanya guhunga kumvo z'umutekano muke. Tumukurikire. Nibaza ko umugwi igikorwa hawe ari igikorwa ciza kandi abarundi bose bari biteze igihe kinini cyane. Ariko icambere na mbere gisa n'ikigoye kuri uwo mugwi nuko uri gukorera mu gihe kidasanzwe kigoye cyane aho mu bisanzwe uba ukwiye gukora inyuma y'amabi ugakora inyuma y'intambara abantu bari mu kumvikana abantu bose bari mu gihugu ariko uyu munsi usa n'ukuri gukora abantu bagipfa kandi abagirizwa cyane ubwicanyi arabatwara hanyuma kandi hakaba hari abarundi benshi cyane bari hanze bari mu buhungiro hanyuma kandi hakaba hari ibiganiro byo gutatura amatati hakaba hari amashira hamwe mpuzamakungu ariko aratohoza ku bwicanyi buriko buraba mu Burundi uyu munsi murumva yuko ivyo zose ari intambamyi zasanze kuri uwo mugwi ikibazo kibaho kwari uko mbega umugwi wohagarara canke worindira canke wobandanya ukora muri ivyo byose ugasanga kubandanya ukora kandi hakira mabi ubona yuko inyishu idashobora kuboneka kandi ukunywana gushobora kudakunda kubera igihe abantu barimo baracarira baracagandaye biragoye rero yuko kari ntibizeye n'ubutegetsi biragoye rero kuvuga yuko uwo mugwi ushobora gushika ku nyishu y'ukuri uko vyari vyatekanijwe. Ari hamwe ico gikorwa cyo kugwa muri iki gihe Nkundwa avuga ko ataho vyoshika mu gihe hari n'imiryango yabuze ababo mu magume yo mu 1972 itazoronka akaryo ko kubona ibisigarira vy'ababo. Ico nico kizotuma ico gikorwa gisubirwamwo kugira ababuza ababo bashobore guhozwa bakabahamba n'iteka ababo. Nunyene tumukurikire. Kiringo coco kizoba kinini kandi umugwi usigaje umwaka umwe gusa kugira ngo ikiringo cawo kibe giheze kandi ubona umenga ntibikorwa vyari bigitangura. Turavye biriko birakogwa uyu munsi ivyo bari kubarerekana vyari vyiza cyane kumva abantu babuza abantu babo mu 72 bashobora kumenya ati abantu batawe hajya vyagenze gutya ariko urabona yuko ari igikorwa ciza kiriko kiba mu gihe kidashigikiwe bihagije n'umugwi wo kunywana nyene CVR uravuga ko ufise ingorane z'uburyo abateza gutanga uburyo basa nuko batabandanije ukabona yuko mu bisanzwe ca gikorwa cyo kurekuranira cari gikwiye mu Burundi hari cari gikenewe mugabo kiriko kiba mu gihe kitarico bigatuma kandi kidashigikirwa hanyuma kandi bigatuma n'abantu bibaza ibibazo nkuko nyene bivuze abantu bari hanze bagira bati no twokuki no kuvuga ngo hariho bamwe basa nuko bariko baramenya ukuri kw'ivyabaye n'abandi badafise akanya ko kuba ahantu bomenye ukuri kw'ivyabaye mbere washaka nabo bariko barabona uko ibintu vyabaye 72 sinibaza ko bazoshika kukuri kukumenya ukuri nyako nibaza ahubwo ndatinya yuko bishobora gukoreshwa mu buryo bwa politike kandi bikabandanya bibabaza imitima y'ababuze 72 ariho uvuga ati no mugwi usa n'uri kuragirwa neza ariko ntushobora kugirwa neza na gato ko nawo nta mwanya wo kurira uzoronka nta mwanya wo kuzana babandi babikora ati bivyagenze gute babumvirize kuko abantu ntibashobora kuja mu gihugu bose rero ugiye kuraba no kuri biko bigihutihuti ko biba nabi bikazana rero abantu kumva yuko bimeze neza kandi bitameze neza igikorwa cyo kunywana igahinduka ica politike bigatuma vyononekara si kuvuga ngo uzocererwa gusa ahubwo bizohava bisaba nuko unasubirwamo.
yari Jean Claude Nkundwa umuhinga mu vyo gutatura amatati biciye mu mwumvikano. Umuyobozi mushasha w'intama y'abanyagihugu Senareda Charles Nditije amenyesha ko urunani rugiye kongereza inguvu mu rugamba ko kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi. Muri ico gikorwa ngo urunani ntiruzohengeshanya gukorana n'ayandi mashirahamwe yose yifuza amahoro. Inama y'abanyagihugu Senareda yiyemeje kwegera ishirahamwe y'ibihugu vya kano karere ubumwe bwa Afrika n'amakungu kugira bagondoze leta ya Petero Nkurunziza ngo ije mu biganiro hagati y'abarundi. Tumukurikiye akaba yakuwe ku murongo wa telefone. Dore ko rero no kubandanya kuduzikizi abahora bayirongoye batanguye ico kibrero ni gusaba yuko amasezerano yarusha n'ibirwashingiro yakomoka ko byaho nyanze na Petero Nkurunziza mu kiyagira ikingo ca gatatu kiyahonyanga amasezerano yo kubahirizwa kandi kandi yuko Nkurunziza ubica akora ari gusakira inganda tangaza abanyagihugu kubicishije inzara. Ibyo byose nibyo twishinze guharanira. Ico kibrero kibandanya kugira ngo tubishike ko rero bacu muri Senarede bizoca mu biganiro bizotuma ayo masezerano yubahirizwa. Tugiye rero kubandanya dusaba akarere abakuru b'ibihugu barongoye akarere, dusaba ubumwe bwa Afurika, dusaba ashirahamwe mpuzamakungu yuko bohata Nkurunziza akemezwa akaja mu biganiro bane yuko akwega amaguru atabyashaka. Ico rero igikorwa tugiye gukorera ko tukomeze tubikorane n'abandi bose aya mashirahamwe yigenga by'amashirahamwe ari inyungu za politiki y'amashirahamwe y'abakenyezi baba n'abandi kugira ngo uwo mugambi tuwushikeko. Na cane cane tuzingamitse Burundi ni iby'uko Nkurunziza yigize ikinani ntabarizwe ntanezwe akasasika inganda byaha rero harimo n'ibyaha by'ahaweranwa byaha mbere by'abanyabwoko. Tugiye gusaba dukorera y'amashami kugira ngo yashanga mpuzamakungu mpuzamakungu CPI yagomba kwiyongereramwo ibandanye ikora yugurure amatohoza nyezina kugira ngo intahe izikurikirana abo bicanyi. Tugasaba mbere n'ishanga mpuzamakungu tubishije kuri ya nama nkuru urane gateka kagira mu bita conseil des droits de l'homme de la CEDH b'abakomiseri bagenwa batangura akazi amatohoza kugira ngo ukutana ibyaha twasindaza kube mu gihugu. Tugiye kandi gukomeza ubumwe hagati y'abanywanyi y'imigambwe igize urunani rwacu kugira ngo muri byose tuje turagira inama n'inzego dukwira gushama inguvu zo kurwanya ubwo butegetsi bwica butoteza abanyagihugu. Iyo nama y'abanyagihugu Senarede ivuga ko naho hoshigwaho intwaro mfata kibanza yoshigwaho itarimwo Petero Nkurunziza. Senarede igasigura ko Petero Nkurunziza ari we nkwezi y'amarere ku ngorane zose Uburundi burimwo mu kino kihe. Dusubire twumvirize kandi Charles Nditije. Leta kuko yitwa kosi irimo Nkurunziza yahonyaga amasezerano y'Arusha. Nkurunziza yica, Nkurunziza yangaza, nta mahoro n'amakenya, nta nishu n'imwe ushobora kudushikana kwituze kunywanisha abarundi ku mutekano kuri bose. Bizoza ico ikibazo iri Nkurunziza kuko Nkurunziza niwe ngozi y'amarere tugatuti Nkurunziza na kinjure hanyuma haje leta afata kibanza irimwo abantu bera batagirizwa ubwicanyi. Hanyuma iyo leta igana ituze mu gihugu ikure ibigwanisho n'imbonerakure mu gihugu agateka imigambi kuri kwamye amashirahamwe yigenga kuri kwamye amaradiyo yaturiwe yasambuwe abamenyeshamakuru bangajwe yaturiwe mu gihugu kugira ngo habe ituze mu gihugu kugira ngo dutegure amatora nyezina amatora azodushikana ku ntwaro ikurikije amasezerano y'Arusha n'ibirwashingiro aho niho duhagaze. Ishirahamwe Parsem ryagize ico rivuze ku bibanza Uburundi bageze ko muri Afrika mu bijanye n'ubutunzi. Vyashikirijwe na Faustin Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Amenyesha kandi ko kubona Uburundi bukurikirana n'igihugu canyuma mu butunzi birateye isoni, ati leta irakwiye gufata mu minwe ico kibazo atawundi gisiganije kugira gitorega umuti.
tumukurikire Faustin Ndikumana. No kuvuga rero nko kuri PIB par habitant Uburundi muri ibyo bihugu 54 n'ubwa 53 bwakurikirana n'igihugu ca Sud Sudan muca mu ivyo bihugu bibiri ico bisangiye ivyo vya nyuma bisa amadolari ku munyagihugu ari munsi y'amajana 3 Uburundi amajana 280 Sud Sudan amajana 220 bafatiye muri rusangi naho byose n'intwari bereye n'ingene inzego zikora n'ivy'ubutunzi birimwo Uburundi buri mu bihugu bitanu vya nyuma navyo bigizwe na Eritrea, Uburundi, Centrafrica, Somalia na ca gihugu ca Sud Sudan. Gira muca mwumva rero ivyo bihugu ico bisangiye n'amakimbirane mu vya politike intambara bituma ivyo bihugu bitera bisubira inyuma. Umuntu aca yibaza rero yuko abarundi bo kuyumvira kaba ku ndongozi zirongoye igihugu abanyepolitike abarundi abanyagihugu kuri ico kibanza dufise nuvume ngo kirateye isoni na cane twatuti none twovyumva gute ubwa mbere hoho biraboneka neza atagikozwe kugira izinyane za politike zive muri iki gihugu aho turiko turaje murabonye mu gutugumamwo n'ibihugu dukurikirana ico dusangiye sakaseshwa rumuri rero turabibona ica kabiri nuko indongozi zimenya yuko ukuri igihugu mu kaga kubukene gukomeza igihugu bihagara cyane ku ndongozi kuri leta twagira tunakebure ejo bundi twamwise umutegetsi wo hejuru harahashikiriza ngo nivyo kumvikana ko Murundi yobura amafaranga 10,000 muri iki gihe biboneka neza ubukene aho bugereje abarundi uravye n'ibiharuro mu 92 abarundi bari bakenye bari 30% mugabo mu 2016 abarundi bakenye ni 70%. Hama twe tuti imvugo nk'izo zituma bimvira tuti none leta ntizi ico bijejwe amakori toza mu banyagihugu yo budget ayo ba ministeri akoriki tuza kumva yuko leta rifise kubw'umuyobozi n'ishingwa bikorwa wishira hamwe Parsem Faustin Ndikumana ubukene buri mu gihugu ntiburi buhave mu gihe hakiri injyane za politike n'intwaro ibereye itandukanijwe neza bitumwa no kujya ibiturire asaba injyane ziri mu gihugu ko zohagarara na leta yuko yofata icemezo c'ivyo bifuza gushika ko bihurijwe ko na bose ati n'ayandi bitabaye uko Uburundi ntibiruko burava mu bukene no mu nzara burimo dusubire dukurikire Faustin Ndikumana ndabisubiye mu crise politique dahize na politike bumviye bari kubaraje igihugu siri crise bagire ubuntu kive mu crise kugira gufasha n'ibyo bihugu bigusubiye gukomeza inzego zo mu gihugu zivamwe igiture no kudahana no kunyuruza uko naho amafaranga yoza ndabagabisha naho yoza krize politika yeza gasanga inzego zirazamiza uko zimeze nta terambere rishoboka ko no mu minsi iheze hari bitagenda kandi tutari muri krize politique hanyuma gufata intumbero ya vision de development twese duhurirako ivyo bitabaye tugumuko. Uyu yari Faustin Ndikumana arunguye Parsem. Muvyo wa musirikare yabonye gihe yarafungiwe mu ikambi ya Muha ubu atubwira ingene urongoye ikambi ya Muha Major Pascal Minani abatazira amababa yagiye kunyuruza abana b'abanyeshuri akaza kubafungira mu ikambi hama bagahava baja kubicira mu kibanza kitazwi aho batwawe na bamwe mu bapolisi n'abakozi biperereza kurikira. Niho umunsi wa dimanche saa 8 hari saa 6 cambona Major batazira mababa Minani twari Kamuha bato sport ndamwibuka cyane ko ndamuzi baca binjiza abajene bakwiye kinanira truwa mu kubinjiza ntibacishije kuri entrée principale babacishije ahantu batoboye mu rutsinga concertina haruguru y'ibiro niho bacisha kugira avuye gusenga ntibabone yuko binjije abazira ubusa ataco bazira harimo abajene abanyeshuri
baca babinjiza tunda babinjije bashike mu gasho narindi ikirongo bakaruye amaso itegeko bashize bavuga ati kuri birato byose kure sentire nta muntu yize sentire mu gasho uwo ni inde yavuga iri major minani batazira amababa baba jene ubwo wana kantu barakura amasentire barakura ibirato baca baja ngaho acaragenda hacaza umumajoro w'umupolisi ubwo buhimbiri bwashitse abatera ubwoba mu gasho ntaco bamwishuye barahora acaragenda bacasiga batanze itegeko yuko ata muntu n'umwe abagaburira bamwe n'abacinda babazamukebuke ati nibiki bakuye je bankuye kwa tantine hari miti twaga dufungure bariko baracumba ubundi je narimvuye mu misa narinjamye ku gitanda abandi natwe twice mu ibaraza dutera inkuru harimo n'abanyeshuri bari baje kuyatufashanye kwiga itide d'histoire badukuye aho nyene batwagije ngo twengo turabagwanyi ngo dutera amagrenade ngo zakinanira turuwa yerekana ngaha umubabaro yagize abonye ko abo bana ataco bazira babatwaye kubica hari nko mu gihe c'isaha 12 z'umugoroba aho umukozi w'iperereza Joseph Niyonzima batazira kazungu yaza kubatora n'ubunyene dusubire tumukurikire saa 12 ziragera inzira n'akantu bana birambabaza narakora namosozi ndakora mose dumugabo mu komando ntashobora kurira nararize uwo munsi birambabaza cyane icyo nababwiye ati mutekane mwebwe barabarekura nco baziza ndabona ko nabajire muri abana baca baraba saa 12 hacagaruka kazungu komanda akora muri documentation acara batwara saa 12 n'inusu hari saa moya ababwiye ati ku murongo umwe mutonde ku murongo umwe bakwimpuzu ndarunguruka nshije mu gitoboro cidirisha ndabona ku muryango wa gasho hagaze pick up abapolisi bafuye inko baca kuri umwe navyo birato vyabo babitayaho na za mpuzu zabo bazitayaho y'amafaranga baka nayo bari batoje kugira abasuzofisi bacunza gasho baba penupeya kuko ni wakura marorerwa mabi ateye isoni bakaca bapakira pick up batwara nk'indagara baca bafuka ihema baca bagenda babicayeko akaba ari kuri inkuru tugarukirije ko makuru yacu murakoze cyane kubona mwadukurikiye naho utaha